bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba turigenezo rya 21 ukwezi n'ukwindwi uno mwaka wa 2025 ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose haba bari mu Burundi bwacu hari abari muri Kenya muri Zambia Afrique du Sud Angola aho bari hose batwumva tutibagiye abari mu migabane igiye itandukanye harimo za Europe Asia ndetse na Amerika nabo bumve yuko tubaramukije cyane tubaha n'ikaze makino kiganiro nkuko bisanzwe sindi umwe muri studio umusangozi ngo ku ruhande rwanje kugira ngo adufashe tubashe kumva vyinshi narijya mubona yuko kuri uno munsi dusa n'abari babanyoteje bana musangozi ntarandiriye reka ntangore ndakuramuza cyane nizere yuko umunsi uragenda neza. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Mu byukuri umuyaga nkuba watugiriye nabi cyane gose umunsi kandi twari dufise amakuru menshi tumba gushikiriza badukurikirana. Niyo mpamvu tubanje kubasaba imbabazi no kubisigura ko ariko kandi tubaramutse twizere ko mwiriwe neza twaheruka kuganira ku munsi wejo kumbure n'ivyo uyu munsi tugomba tubashikirize muri kino kiganiro kimwe gipfunyirije hamwe byose. Bwana musangozi dutangure na utashuhudia cyane. So utashuhudia ijya ndirimbo utashuhudia reka tuyihoze gato tuhereka abantu agatobe gashasha ku bantu bakunda B-Info Plus twagomba tamenyeshe ko dufise umufatanya bikorwa mushasha yitwa Sosanibu yatuzaniye umutobe cyangwa se jus bita homemade. Bwana musangozi kubera ko amakuru dufise ari menshi reka untabare tuzwege ko mukindi kiganiro kumbure ciramvuye wari kuma amasegonde gusa bakuma amasegonde gusa bana jus homemade reka mvuge gusa bibiri gusa mu bifashe jus homemade abantu bakunda kugira ama constipation kugumbira iyi kabisa ni solution no ku bantu cyane no ku bantu bakoresha ama ordinateur cyane machine nyabwonko nabaje bakoresha umwanya munini telefone iyi kabisa ni destressa kuri bo fatigue mentale et physique. Voilà ndabatumiriye ko kabisa jus homemade nabo boza barayihereza kuko nanje vraiment aho nambwe kwifatira ndabona ko ibintu ari waneza. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Kabisa bwana musangozi dufite byinshi byo kwiganira muri kino kiganiro ariko unkundiye tuganire kuri izi points zibiri mbona yuko zikomeye kuruta izindi. Turaza kuganira ku bijyanye n'ugwamo rw'amasasu wumvikanye muri Runingo. Turaza kubigaruka ko mu buryo bwiramvuye tumenya bari ko bararasana bari bande mbega vyari biki vyari vyifashe gute. Turaza no gusimbira muri Kongo nyene tuyage kubijanye n'intambara imaze imisi 3 yo kugira ngo bashobore gutombesha kugira ngo bafate kino gisagara cya Uvira. Abona yuko intambara zose ziriko ziraba zisotera uno muji wa Uvira usanzwe urinzwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Tutarandiriye ikaze kandi kuri mikoro kugira ngo utubwire mu majambo yiramvuye ibijanye nano ma operation. Nakoze cyane bona journaliste. Ndashaka kwanza mvuge ngaragaza kababaro mfise. Sivyo, I'm so sorry kuno ngiye kuvuga. Buriya Uvira irashobora kuba tombe. Tigute. Franchement bona journaliste ndavye iyi plan izinyeshamba za RDF zari zarihaye muri iyi migwano imaze imisi 3 iriko iraba nkaca ndaba n'amasasu yaravugiye mu Runingo nkaca nongera nkaraba n'inama izinyeshamba za M23 na RDF
bakoresheje ku munsi w'ejo mu by'ukuri sinje gutera abantu ubwoba sinje gutera abantu ubwoba ahubwo nshaka yuko tumenya la realite y'ibintu biri ku mirongo y'urugamba tumenye ibiri ku rubuga rw'intambara kumbure nimba hariho abafise ico bokora kugira ngo bahindure ibintu bimwe n'ibindi babikore vuba bwangu amazi atararenga inkombe simvyo reka duhere ku rwamo rw'amasasu bona journaliste rwaraye ruvugiye mu runingo nubwo mu rw'amasasu rwavugishije abantu benshi cyane gose cyane cyane b'abakongomani n'abawazarendo aho nuvuga ko byatumye bavyura kamere mu runingo nagomba kumenyesha abadukurikirana yuko nta mu M23 n'umwe arigera ahashika nta n'umwe nta n'umunsi n'umwe harasanye bandi runingo magingo aya tuvugana kuva intambara zitangura muri Kongo aba M23 baraharungurutse hama abawazarendo baca barabarasa bikomeye basubira inyuma ntibigeze baharagama ariko ikintu cambabaje cyane gose bona journaliste jewe naronse amakuru ejo mwijoro ambwira yuko mu runingo hari urwamo rw'amasasu mbere ndafise n'ama audio umuntu yari mu runingo andungikiye wumva mu rwamo rw'amasasu menshi kabisa hama ndakora amatohoza nza gusanga urwamo rw'amasasu rwaraye ruravugira mu runingo ni aba FRDC bonye n'ubwabo bavugije ayo masasu natariko bararasa no nivyo nshaka ndagusigurire sigwe n'abadukurikirana bumva igituma navuze nti buriya hatagize igikorwa Uvira irashobora kubatombe sivyo aba FRDC ni bamwe bashasha bava Kinshasa baraje ku makuru noneho naraye ndonse baje basabwe na gouverneur Jean-Jacques Puhusi niwe yabasabye yuko bomuhereza aba FRDC muri Sud Kivu wabona ko ataba FRDC bari basigaye ni ibirindiro byose byari bifiswe n'abawazarendo hamwe na FDNB ni kuvuga aba FRDC bari bahasigaye gusa bari abagwana intambara zo hejuru abakoresha amadrone amasukoyi nibo ba FRDC bonyene bari bahari abagwana intambara yo hasi ntabari bahari uyu rero Jean-Jacques Puhusi ngo niwe yasabye ko umuhereza ingabo za FRDC twarayivuze maintes fois tavuga tuti haje aba FRDC benshi kandi no ku munsi w'ejo mu kiganiro twaravuze ko hinjiye abandi ba FRDC ku buryo mbere habaye na alerte muri Uvira kubera ubwinshi bw'aba FRDC binjiye n'ibigwanisho binjiranye abenshi rero baciye bagenda hehe mu runingo aba FDNB barabakaniye yuko babana mu birindiro byabo za Ruvunge na Kamanyora baca bashira mu runingo kandi mu runingo si kure ya Kamanyora si kure ya Ruvunge kandi sinakure wanashaka ya Uvira so rero amakuru naronse ngo nayuko bishoboka ko Jean-Jacques gouverneur wa Sud Kivu ngo nawe yoba yarariye amafaranga ya Kabila kugira ngo ashobore gutanga igisagara cha Uvira rero plan yari yuko ku munsi w'ejo dimanche le 20 Uvira ibatombe urabona ko bari bateguye operation kabisa ni operation bateguye umwanya munini ndibuka ko twabwiye abadukurikirana yuko Kigali na Kamanyora abatekinisiye b'intambara ba Kagame ndavuga abo muri FRDC nabo mu bindi bihugu bacuditse hamwe ubu imitwe bayicuritse hamwe bari mu laboratoire bariko bigingene bashobora gufata igisagara cha Uvira sivyo
ariko amakomantere amwe makaza bakavuga bati none ko kuva muri Fevrier bari basanzwe bari muri Katogota na Kamanyora ko byanse ko batera intambuko ubu niho bazobishobora so nagomba rero nereke plan yari ihari yo kugira ngo ku munsi w'ejo hahise dimanche le 20 Uvira ibe yafashwe bona journaliste habaye inguvu sinzi ko babita ngo nabatagoheka intagoheka reka tubite abahungu ba Ntare mu by'ukuri iyo hataba abahungu ba Ntare abawaza rero turabemera n'abakozi mugabe ingene operation yari yapanzwe bari kumenya niyo nkongene byawapi ingene operation yari bro RDF uburo nawe nikisa ba technicien irafise aba technicien de guerre b'intambara kandi uravye plan ingene yari imeze bwana journaliste byari ahubwo je no sindiyumvisha ingene FDNB yashoboye kugwana intambara mu mistatu ikaba yamaze kuneutraliza izinyeshamba za RDF hamwe na M23 natwigwana na ritabara sindavyumvisha amagingaya maze kubona plan ihari so ariko imbere yo kujya kuri iyi plan nashaka tugaruke gato kuri uyu Jean Jacques Puhusi ni gouverneur wa Sud Kivu sivyo yahora afise icicaro byose mu gisagara ca Bukavu mugabo ubu yaravuye muri Bukavu kumvo z'umutekano ari muri Uvira si tu veux bien bugiye umuntu yamaze kuvuga ko amakosa nta kuze umuntu amushigikira ahishahishi ibintu bwana journaliste hagira nyene gihe umuntu adundumirwa sivyo uyu Jean Jacques warashaka biranavugwa yuko atarara muri Kongo arara mu Burundi aya namakuru tutororokanya kumbuga ngurukana mu istandukanye mugabo kandi n'amaperezida wacu arabidufashamwo uyu Jean Jacques arara mu Burundi mugabo ibiro vyiwe biri muri Uvira sivyo amajambo General Muhozi umuhungu wa Museveni yashikirije avuga yuko batazohengeshanya kwivanga mu ntambara muri Uvira mu gihe izoba itanguye biravugwa ko uyu Jean Jacques Puhusi ashobora kuba ari we yasabye ingabo z'Ubuganda ngo kuza muri Uvira gufasha gucungera umutekano kandi amakuru mfise yo kwizera aremeza ko atagikozwe vuba bwangu izi ngabo za UPDF vuba cyane zirasesekara muri Uvira abantu barazibona izi ngabo rero nizamara gushika muri Uvira nta dedadi dudode izoba isigara ivugwa Uvira izoba igomba icike ubunywenywe Uvira izoba igomba itabagurike kuko FDNB jamais nizokwihanganira aya manyembwa aya mateshwa nibikunda narijya Uvira iri impande y'igihugu cyo c'est ça so rero aba babingwa rero baba technicien b'intambara ba Kagame uti babigenje gute turamaze igihe kiringo cindwi irenga edarindwi zibiri turiko turavuga intambara z'utavanako ziri muri territoire ya Karehe na Kabare cyane muri Nyangezi Nyanende Panzi Mudaka niho zo ntambara nyinshi zaguma zibera sivyo aha rero ndiko nshaka kwerekana source yo bino bintu byavuye kugira ngo mutahure iyi plan aba technicien de guerre ba Kagame bari bakoresheje sivyo so nukuvuga ingabo zari zisanzwe ziri muri Kamanyora zizinyeshamba za RDF zari zifise ordre yuko zigomba kugwana bishoboka zizibure inzira ya RN5 urumva nukuba izi ntambangomba kuvuga zabaye mu minsi 3 nuko uyu mukenyuro bari bawukenyuriye izi 3 jours nukuvuga aba bari muri
Katogota Kamanyora bari bafise devoir ordre yuko bagaba ibitero bikomeye ku birindiro vya FDNB na Wazalendo kugira ngo bazibure RN5. Iyi RN5 nyiriva Bukavu likabandanya Katogota Kamanyora Ruvunge Sange Uvira. Twibutse yuko ino barabara ritarengana rirazibiye. Nukuvuga hari umuntu ko tuganira izi ntambara aratwenga. Wavuga ati iyo numva ari komedi. Urumva ugeze muri za Ruvunge uvaza Uvira hari abarundi. Katogota Kamanyora hari izi nyeshamba za M23. Ubandanije za Kaziba n'ahandi hari abawazando na FDNB. Ugacubandanya za Nyangezi na Nyantende bahari bose. Urumva bino bintu baracungana biri bizarre. Rero aba bari kwibarabara rya Kamanyora muri Kamanyora plito bari bafise devoir kanayite ordre yuko bapambana muri 3 jours bakazibura RN5 kugira ngo bice biborohera kuza barava Kamanyora Panzi Nyantende Nyangezi street babandanya Katogota. Sivyo hama abari bari naho muri Rurambo baziko no muri Rurambo hari amazi hari migwano muri 3 jours. Abo muri Rurambo rero bobo bari bafise igikogwa cuko bategerezwa kurasa mu misozi ya Ho Plateau na Moye Plateau ihana iri hafi y'igisagara ca Uvira. Sivyo kugira ngo umva abo hasi abo hajya kuri RN5 baba destabilize hama naba bari hano mu Rurambo bace baza kudestabiliza abari hajya mu misozi yo hafi ya Uvira. Sivyo bajya no bari za Nyangezi Businga na Rubarika. Aba rero bari bafise guca baza direct kuza gupambana kabisa aha mu Ruvunge. Kuko urumva uravye ingene bapanze kano karere aba bari mu Ruvunge deja bakagomba kuba bagiye deja kuranforsa hejuru mu misozi. Iyi misozi ya hafi ya Uvira kuko aba bari muri Rurambo bakuba bahagavye abandi nabo deja bari kuba bagiye kuja kuranforsa kuri RN5. Bivuze ngo aha muri Ruvunge nta nguvu zari kuba zihasigaye. Umva ingene bari bategwa agateko. Sasa aba rero bari muri Murungu aba ni Murungu bagomba guca baza nabo bien sûr mu misozi iri direct n'igisagara ca Uvira. Urumva ingene ababinga bari bateguye umutego aho rero bakidestabiliza hajya hejuru hano muri plan umva ko hose intambara kandi zako zasekera amemta izi 3 jours intambara zaguma ziba. Niyo mpamvu baguma mva bya bitangaza makuru byagarutse biti Uvira deja tombe. Sivyo aba ba FRDC rero bazanywe na Jean Jacques. Kuvuga bivuga ko bazanywe na Jean Jacques niwe yabasavye hamwe n'uwo bita Kanambe. Aba magingo bari kuba bamaze guca intege aba FDNB n'aba Wazalendo. Aba baca batanguza intambara muri Uvira. Uvira deja tombe hariko basigaye tayari. Niyo mpamvu rero aba babingwa baba FRDC bavuze bati ko dufise map yuko dutegerezwa kurasa magingo aya twebwe dutegerezwa kurasa. Nimba byabananiye bo kurengana ba FDNB twebwe turarasa ntibize kugaragara ko twebwe twagambanye. So aba rero ejo kuva 18h niho baciye batanguza urwamo rw'amasasu muri Runingo. Bro ngira ngo wowe wumvise abajya audio naguhaye. Sivyo umva n'urwamo kandi inkoho ziremereye cyane gose ku buryo vamemereye Wazalendo bibagije bati none ni gitero bya bimeze gute badeboroze bashika ngaha bakoze iperereza baza gusanga ni FRDC bonyene
barashata FDN bica bibabwira ati ntiyagire umuwazarendo numwe abarasa turiko turabarabisha ijisho ni mubareke bakuru two bikoza ntama twebwe turaza kumenya ibyo tuza kubakorera mu nyuma so amasasu ubwo amasasu hageze ma 20h urukivuga bakirasa kabisa nkaho menga ni igitero cyahabaye menga n'umwasi yahabaye ku buryo vaho meme abari bagiye mu isoko mu runingo baba za ruvunge za sange babuze ingene bataha bara amamoto yacakatika ama déplacement yose hagarara abenshi baraye mu bigunda abandi bakindaro hajya mu runingo kwera ubwo mu masasu so bivuze ngo rero atagikoretse vuba bwangu Uvira iraza gutomba iraza gufatwa kuko bagiye basamaza abantu mu biganiro Doha ngo bari mu biganiro barabigira umusipi barabikwega ibiganiro answa biranka guhera kubera yuko bamaze igihe kirekire hajya no kubw'igitutu ca Amerika baca bagira ati reka basi dupfe gusinya accord de principe il devrait signer c'est le fait mugabo bagwateka dupfe gusinya accord de principe kugira berekane ko basi bari mu biganiro mugabo bari mu biganiro bakomeza guplanify intambara bakomeza gupanga kwigarurira ibindi bice aha bona journaliste no menyesha abadukurikiranye yuko une fois Uvira yofatwa ibi nijya code de principe ntacyo bikimaze boca basokora 100% kandi bagaca ba progress niyo mpamvu rero aba FDN mu byukuri baraye batabaye igihugu ca Kongo kabisa barakwiye amashi yabo barakwiye amashugo yabo kuko uravye uku kuntu bari ba planifiye iyi ntambara izinyeshamba za RDF franchement twemere iyi technique bari bakoresheje n'ubwenge buhanitse kuko bari baronde tous les points zo kugira ngo babaneyantise baca intege FDN baca barondera des éléments zija muri Uvira indani niziri inyuma ya Uvira mugabo zinjira direct atagisika na kimwe ziciyeko mugabo kubw'Imana yakoresheje FDNB Uvira yarokotse cyane gose bwana musangozi hari amakuru ariko aravugwa yuko hoba hariko harafatwa bikweka yuko boba bariko baratuma Uvira yo batombe ntabwo ayo makuru ndashobora kuyatohoza ngo ndagira ivyemezo ku buryo nashikiriza abadukurikirana ndiko ndavyumva mu by'ukuri mugabo ntabwo novuga ko barafatwa nubwo naho baba bafashwe nta cyemezo na madabifise ko niyo mpamvu iyi nkuru bona journaliste ntashobora kuyica ndayivuzeko mugabo wumve ngo barashobora gufatwa kuko agashavu aba wazenda afise pour le moment bariko baragiriza uyu Jean-Jacques yuko ari we yazibiye ibigwanisho bari bazaniwe nukuvuga ama munition yaraje atumberera wazarendo yarayazibiye avuga ati ntabwo mushobora kuzana ibigwanisho mu wa Wazarendo ni mu mpereza ba FARDC asanzwe aziko kuva Goma kuva za Sake Minova hose hagenda hafatwa n'izinyeshamba kubera FARDC mugabo yongera kandi arabirenga ko ahamagara asaba FARDC ni vya bindi bona journaliste bavuga ko barendegerera ko zibidakoreka sivyo kandi burya nginkubisi cyane y'amaziranoke yarayitarukirije ko kandi baranavuga yuko uyu muganduranye shafye bavuga ko wakataretse kabagasema sivyo ivyo bakoze barabikoze ivyo bononye baravyononye nta yindi mpamvu nimwe yari hari yuko boguma bicafuza cyane gose kuko aba Wazarendo barabonye byose umukino barawuzi ugiye no kumviriza ama audio Wazarendo bariko baratanga barakubwira yuko uyu Jean-Jacques famille yiwe yose iri Buraya barakubwira na salaire afata barazi n'iminyuro
akoresha mu kuganira n'inyeshamba za M23 donc ibyo byose birazwi so ahubwo ndamuhanura abaye n'uwunyumva yo kagombye kwiyeza akiyeza kubera yuko kuba bataramumesa mugano w'abazarendo suko batazi ko ari umugambanyi bamwubahira kubera hari yashizweho na president de la republique nico bamwubahira kuko uyu Jean Jacques ntiyigeze aca no mu gisirikare ntiyagwanye ni umusivile yarakwiye rero bona journaliste kureka kuguma tuma amaraso y'abakongomani aseseka zira ubusa yarakwiye kureka kugambana yarakwiye kugambana so reka mbere inkuru ndanayiveko ndabona menga no mvugana nabi bona journaliste hari inkuru umbabarire ngomba gusangiza abadukurikirana nasinzi ko wayimenye inkuru yaho twigwaneho yerekanye iri mu kababaro kenshi kababaro nyaki bwana musisa iri mu kababaro uzi yuko yerekanye ibigwanisho yatsaba wazanira na FDNB au kababaro nako nakiki bwana musisango ariko ndakubaza ikibazo twigwaneho ibyo bigwanisho babifashe gute ariko berekanye amafoto bashize hanze yinge gato imbere yo tujya kuri ibyo bigwanisho wowe nta mafoto yaba RDF baguye ku rugamba muri misa twabonye na mafoto y'abatwigwaneho na ritabara baguye ku rugamba muri misa twabonye wigeze ubona ifoto yo mu FDNB cyangwa mu wazarendo none gute bacabaza gupibira inko babatse batanatwiretse basinze biziga byabo batabishe nico kibazo so noneho byagaragaye kumbuga ngo kanamenye birahari amafoto bashize ku mbuga zabo ngo nayo batse aba FDNB n'abazarende na mafoto yabaye publié n'abashinwa bayivye ku maposte y'abashinwa so nibare ibi binyuma byabo by'ubugugu ntibabihagarike kwikina kubera yuko tout le monde twese twarabaye cyane gose abashakashatsi turabavumbutse iyo uzanye ikinyoma cigeze guca ku mbuga ngurukana bumenye aho nyene ububeshuje baca bakubeshuza kandi noneho kanatsinda zirya nkoho ntabo wazanze bazifise nta FDN bazifise wapi so ivyo nitwo bitebako abo gusa ari akababaro barimwo bona journaliste sinzi ko wakamenye twigwaneho bari mu gahinda katagira uko kangana kubera yuko se wabo nyumve se watwigana ngira ngo cumwumva leta y'u Rwanda irikirabishuza indege yabo ikirabishuza indege twigwaneho bagiye biteranya na leta yabo bibaza ngo bizoberera sivyo barabarasha wa FRDC bari tumuke barigira abawazarendo bati twebwe ntushobora kubisabirako nigikunda baca baje gutana mu mitwe uyu munsi baracafasha leta y'u Rwanda twigwaneho baracashigikiye M23 mugabo ntabwo cawujije ko leta y'u Rwanda yishuza twigwaneho indege bayikora twigwaneho yakose indege mu Rwanda kugira ngo iyo ndege bayizanemwo amamunition n'imiti yo kuja kuvura abatwigwaneho bariko barakomerekera ku mirongo y'urugamba ari mu misozi iyo ndege ikigira isanganya uravyibuka irakoroka cabarayirasi imaze gukoroka baca bafatiye ibiti barayifuka kugira ngo FRDC ntiyibone kumbe yayibonye kuva kera FRDC ciku iduza amadrone ikirayirasa indege irashwanyagurika uyu munsi rero Kagame yavuze ati ntibikunda indege mwayekose nsubiza indege yanje vuba bwangu twigwaneho rero muyabira baciye basohora urwete aho bariko barasaba abantu biyemeje kubaterera bose sinukateme bakoresheje mu kinyamurenge ngene bavyita yuko ngo ubarasanzwe atanga amadolari 200 ku kwezi ategerezwa gutanga amadolari 50 kugira ngo barabe ko bashobora kuri iyo ndege bariko bararihishwa kubera ko bahawe ikirungo gito cyane gose cyo gushobora kuriha iyo ndege so urumva bona journaliste yuko ari ibintu bigoye bibabaje ayo mafaranga atangwa n'abene gihugu bo mu minembwe basanzwe bari muri bwa buzima bugoye
babirimitse ego ni itegeko gutanga amafaranga babita ngo umusanzu mba ntihenze c'est un ordre ni nka bimwe kuri leta yabuye babita ngo ni fort de guerre urumva wateza utashe fort de guerre azine byagenda wajyamira 8 aba nabo rero batarashe mbara umusanzu ni kibazo gikomeye ubu rero umusanzu wavuye kuri amadolari 200 aja kuri 50 wagiye kuri $50 kugira ngo barabe ingene bariha indege y'abandi babarasiyeko kandi ntibigeze bemera ko niyo ndege yarashwe kandi ni se wabo ariko arayibarihe waruzi ujya arafyina se nta bujinga so nibaza ko bona journaliste ego tworangiriza twavuze byinshi ku bwa kino kiganiro reka dusina barangiriza ngaha bwana musisanguze kandi ndagushimire cyane kuri ino nkuru duhaye yes nanje ndagushimiye bwana journaliste reka nje nshimira n'abadukurikirana aho bari hose kumbure turashobora kutongera kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba ariko ku munsi w'ejo Imana ibidukundiye tuzoba turi kumwe nuko kananje shimire cyane anonso badukurikiranye kuva mu ntaho kugezana n'ubu nizere ko bashoboye kuhumvira byinshi isango n'iryo ku munsi w'ejo mu bindi biganiro bye bye.